Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kubiriko biravugwa ndetse biniko biranandikwa cane mumenyesha amakuru bitandukanye yoba ivyo mu gihugu hagati ndetse n'ibimenyesha amakuru mpuzamakungu. Ni inkuru y'umubabaro inyuma yaho igihugu c'u Burundi cugariye imbibe gihana n'igihugu c'u Rwanda, akaba ari kugenekerezo 11/0 uyu mwaka wa 2024. Ibi bihugu vyompi vyarakomeje kurabana ribi. Ni mu gihe rero abakunzi b'umukino wa basketball mu gihugu c'u Burundi bari bishimye cyane ku nsinzi umugwi DYNAMO BBC yari imaze kuronka mu marushanwa ya bare uyu mwaka wa 2024 iri kubera mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ibintu vyakomeje kugorana, uyu mugwi ukaba mu mwanya uheze wirukanywe muri bare uyu mwaka wa 2024 kubera wanse kwambara mayo iriko Visit Rwanda. Ibi vyose ngo vyo vyaravuye ku ngingo yavuye hejuru mu bategetsi bakomeye cyane b'igihugu, ikaba ari ingingo yafashwe n'ubundi. Ni nyuma yaho ejo inyuma y'umutaga umunezero n'icizere vyari vyagarutse muri DYNAMO BBC n'abakunzi bayo. Ku mugoroba rero vyari biryoshe, bamwe mu bakinyi bayo n'abakunzi bari i Buraya bariko barategura gufata indege baja mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mugwa mukuru w'ico gihugu Pretoria. Inkuru yari yamaze gukwira no mu binyamakuru mpuzamakungu nka BBC y'Abongereza ndetse na VOA y'Abanyamerika. DYNAMO BBC yari yemerewe gukina inkino zisigaye yambaye Visit Rwanda. Niho rero bugorovye hatangura inyandiko zidahumuriza ikiriho Apolineri mu mazina yandi ijoro ryiteye ubutumwa bushikira DYNAMO BBC. Ikete rya Apotre Jean Paul Manirakiza ati muramenyeshejwe ko uwabahaye uruhusha rwo gukina mwambaye Visit Rwanda ko atari febabu. Nimba mudashobora gukina mwambaye umwambaro wanyu, nimba mudashobora gukina mwafuse Visit Rwanda nkuko mwabikoze ubwa mbere, ni mwitahire. Akaba ari ivyanditswe n'uburongo ishira hamwe dijejwe uyu mukino w'amaboko mu gihugu c'u Burundi. Ivyo zo kwanka gukinisha imyambaro yanditse ko Visit Rwanda bisigura gendera u Rwanda. Umugwi DYNAMO wabitegetswe na Jean Paul Manirakiza arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi febabu. Ni mu gihe kandi mu rukino rwa mbere abakinyi bipfukishije ibipapuro bifata ku mpuzu handitse Visit Rwanda, ariko mu nkino zikurikira ntivyemewe. Nkuko bizwi kandi Visit Rwanda nisekeza ryo kurata ivyiza vy'u Rwanda rigahamagarira n'abantu bo kwisi yose kugendera u Rwanda bivanye n'amasezerano leta y'u Rwanda yagiranye n'iryo higanwa. Ibimenyetso vya Visit Rwanda n'ivyishiramwe ry'indege Rwanda bitegezwa kuboneka mu bikorwa vyose bijanye n'iryo higanwa, harimwo kubishira ku myambaro, ku vyapa biri ku kibuga ndetse no mu masanamu. Ivyo rero bikaba bimaze uko no kuyandi mashiramwe y'ibihangange nk'ishiramwe ry'Abanyamerika Nike, ikimenyetso caryo gicafye ku myambaro. Wilson ry'Abanyamerika nyene gicafye ku mipira bakina. Hennessy ryo mu Faransa, inzoga Casolite yo muri Afrika y'Epfo ndetse n'ibindi. Urongoye rero ihiganwa ry'umupira w'amaboko rya Afrika bare asigura ko mu DYNAMO utobereje amategeko ajanye n'imyambaro. Ivyo bikaba bibaye n'ubundi aho leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imbibi hana n'u Rwanda. Mwomenya ko kandi ishirahamwe ry'ukunguruza abantu n'ibintu mu ndege rya leta y'u Rwanda ryitwa RWANDA ari rijejwe kujana ahariko habera higanwa abakinyi n'abandi bategetsi bavuye i Kigali, hamwe no gukora abakinyi hamwe n'abategetsi bavuye hariko habera ihiganwa i Pretoria muri Afrika y'Epfo ribajana i Kigali mu Rwanda, imbere yuko bamwe babandaniriza ingendo zabo ahandi.
Murano makuru tugiye kubigaruka ko ku buryo burambuye ndetse tunagaruke ku vyo abategetsi batandukanye bariko baravugwa. Gusa ikindi naco twababwira nuko inyuma y'inkino ziriko zibera i Pretoria muri Afrika y'Epfo hazoba izindi i Cairo mu Misiri ni Dakar muri Senegal, ariko inkino za nyuma z'iryo higanwa zikazobera ku kibuga citwa Kigali Arena ci Kigali mu gihugu c'u Rwanda. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa na dushikiriza no Muhuza TV. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko nubundi biriko birandikwa n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu bitandukanye, kimenyesha makuru BBC c'abanyamerika, kimenyesha makuru VOA murantunge BBC y'abongereza ndetse na VOA y'abanyamerika. Umukuru wa Basketball Africa League Bare yatangaje ko umugwi wa Dinamo w'u Burundi wari witavye ihiganwa rya Bare mu mwaka wa 2024 uryikuyemo kuko wanse kabiri gukina wambaye umwambaro kwije ibisabwa n'abatunganya ihiganwa. Mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri, Amadou Diallo Fall agira ati Dinamo Basketball Club y'u Burundi yongeye kwanka kwisunga amategeko n'ibisabwa ku bijanye n'imyambaro, gutyo ikaba isinzwe impaga mu rukino rwari kwihuza na Petro do Rwanda iyo mu gihugu ca Angola. Abakinyi b'imigwi yitavye iryo higanwa bakina bambaye udupira turiki capa Visit Rwanda, umwe mu baterera uburyo mwitunganywa ryaryo. Fari abandanya avuga ko mwitangazo gutsindwa impaga kabiri mwihiganwa bivuga ko umugwi uca urivamwo yisunzwe amategeko ya FIBA, urwego mpuzamakungu rwa basketball. Mu rukino rwa mbere Dinamo yo mu Burundi yatsinze Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo amanota 86 kuri 73, aho bari bakinye bapfuse icapa Visit Rwanda. Mu rukino rwa kabiri Dinamo batsinzwe impaga, no kuvuga udakinye na FUS Rabat wo muri Maroc kuko bari banse gukina bagaragaza icapa Visit Rwanda. Ibintu rero vyahindutse mwijoro ryitereye. Mu masaha y'umuhingamo wo kuwa mbere, inkuru ziva mu biro vy'umukuru w'igihugu zavuga ko umugwi wemerewe kubandanya ihiganwa wambaye umwambaro uriko icapa Visit Rwanda nk'uko amategeko y'iryo higanwa abitegekanya. Urukino rugira gatatu rwari kuba uyu munsi wa kabiri, kandi umugwi Dinamo ejo wiriwe uritegura uranitaba inama y'ubuhinga niyo technique ihuza ababa biteguriye gukina. Nkuko biri mwikete, umukuru wa Dinamo yandikiye abatunganya ihiganwa amasaha agiye. Jo Dase Rukundo avuga ko yaronse amategeko y'umukuru w'urwego rw'igihugu mu mupira wa basketball mu Burundi ko bashobora gukina bambaye umwambaro wabo wa Dinamo canke wabatunganya ihiganwa ariko icapa Visit Rwanda bakagipfuka nkuko babigize ku rukino rwa mbere. Ivyo Jodas Rukundo yavyanditse nawe hejeje kuronka amategeko y'uwo mukuru mu butumwa bwa email yarungitse inyuma y'isaha 5 z'ijoro. Ngo biboneka ko abategetsi mu Burundi batashimye ko uyu mugwi ukina ihiganwa wambaye icapa camamaza u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda ntibarabana ryiza muri iki gihe. Leta y'u Burundi ikaba yagiriza leta y'u Rwanda gufasha umugwi w'iterabwoba Aredi Tabara wemanga ibitero bimaze kugwamwo abantu mu bice bitandukanye vy'u Burundi, ivyo u Rwanda ruhakana. Ku munsi wo kuwa mbere hari habaye imikebukano yabegwa n'ico kibazo ca Dinamo. Amakuru twahawe n'umutegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu atashimye kwivuga umwidondoro wiwe ko uja habona, yemeza ko Dinamo yemerewe kubandanya ayo mahiganwa. Ayo makuru yaremezwa kandi n'abarongoye yindi migwi ya basketball mu Burundi. Ico gihe BBC gahuza miryango yaragize ico ibazo umugwi Dinamo, ico bavuga kuri ayo makuru bishura ko tenyenya, ariko bemeza ko babandanya imyimenyerezo yo kwitegura urukino rukurikira. Uyu munsi rero Dinamo yari gutana mu mitwe isaha imwe y'ijoro mu masaha yo mu Burundi na Petro do Rwanda yo mu gihugu ca Angola. Inyuma yayo makuru yose yari yatangajwe ku munsi w'ejo ko ikipe ya Dinamo igomba kubandanya irushanwa, abenshi bariruhukije kuko bari bafise ubwoba ko Dinamo ishobora guca yirukanwa. None ivyo abarundi batinya nivyo bihejeje kuba. Iruhande y'abakinyi bazi gukina neza bari bafise icizere cyo gushika kure, birukanywe muri ayo mahiganwa batako batangishwa n'ihadabu bazize ububegito bw'akarugi k'abategetsi buzuye inzigo yakazikira mu mishaha yabo.
iyi nyifato y'ako karwi ngo k'indongozi nkuru mu gihugu ngo ni inyifato yejeje guhesha ishusho ribi igihugu c'u Burundi ko abo bitwa ko bategeka batwarwa n'amarangamutima yabo bwite hakuraba inyungu rusange zega igihugu na bene co. Abarundi baba mu gihugu n'ababa hanze nubwo bataza kuvugira hejuru ngo baraza kumva, abenshi bariko barumva batewe isoni no kubona bahagazwe imbere n'abitwa ko ari indongozi bafata ingingo z'akamaramaza imbere y'amaso y'amakungu. Abarundi bari bakiriko barahangana n'ibimaramare bafise bitewe n'amajambo y'indongozi zitagurika mu kuvuga, aho usanga ngo bahuruduka mu kuvuga amajambo adahuye n'igihagararo bari bafise, bigatuma ayandi makungu aguma yihera iryinyo mu gutunga urutoki umurundi wese aho aciye ngo ehe bamwe barongowe na babandi, none ubu ho n'ivyahuha bigiye guhuhuka. Bamwe mu bibazo bibaza bakibaza bati ni gute amakungu yotugirira icizere cyo kudushigikira mu bikorwa vy'iterambere mu gihe natwe tutipfuza iterambere ry'abandi kubw'inzigo. Abasokuru bacu ngo bari baraciye umugani wodufashije muri iyi minsi uti inzigo y'imboga ntitobora inkono. Iri sekeza rero ryaraye rigaragaye ngo ibi ni agahinyuza ko ivyirirwa biraririmbwa ko bashize ngo Imana imbere ngo ari ibinyoma, kuko nta muntu w'Imana aba ingazwa muheto y'inzigo kuba banye, ahubwo arangwa n'impuhwe no guharira abamushaye ko. Turihanganishije aba bana b'u Burundi b'umugwi wa DYNAMO BBC bari baritanze uko bashoboye kose kugera bahesha iteka igihugu cabo, none akigoro kabo kakaba kabaye impfa gusa kubwo akarwi kamwe k'indongozi. Twongera kandi twihanganisha n'abarundi bose muri rusange kubwo gucafura ku izina ry'igihugu cabo mu maso y'amakungu, ntibacike intege, burya gateke amahwa karimena, inzigo yama ihitana mwendeyo. Hari umunsi ngo Burundi buzohagarirwa n'abana bibarutse bazi agaciro k'ingobyi yabahetse. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone ni utero wafyenda kugira ngo utozucikanwa nadushikiriza uyasangiza bagenzi bawe aho baherereye hose, iyo bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika, mu makungu ya kure. Mwese Imana ibahezagire.